Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Rwanda muri segiteri Rutunga y'akarere ka Gasabo, icifuzo cyo kubana mu mahoro no mwituze nivyo abakozweho n'ubwicanyi buherutse bashira imbere. Nta kibazo rwose nahifitanye nabo, ibihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo, twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko byari bisanzwe. Bamujyanye ikintu nabubwira ko ari abavandimwe tudatoyana, twese ari abantu bandi hafi, nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye. Abo n'abavyeyi Ernest Kalisa n'umutambukanyi wiwe Clementine Musavye Maria. Komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereje imisi 14 mu gikorwa cyo gutanga amakarita y'itora mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Abantu n'imiburiburi babiri bahitanywe n'igisasu caturikiye ku mugwa mukuru w'intara ya Amhara muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye, ntihagiraho umuja ni mu kanya. Aya makuru rero tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu n'imiburiburi babiri bahitanywe n'igisasu caturikiye ku mugwa mukuru w'intara ya Amhara muri Ethiopia. Idonido kuri inkuru Eugenie Mukankusi. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi y'imyigaragambyo yamagana ihuzwa ry'ingabo zishinzwe umutekano z'akarere, polisi y'igihugu n'igisirikare. Abari mu gisirikare cy'intara ya Amhara n'abarwanyi babashyigikiye bavuze ko batemera amabwiriza ya guverinoma ajyanye no gusesa igisirikare bakinjira mu ngabo z'igihugu cyangwa muri polisi. Byatumye haba imyigaragambyo yamaze iminsi mu mijyi myinshi mu mpande zose z'akarere. Banki, amashuri n'ibiro bya leta byafunze mu wundi mujyi wa Amhara, Debre Berhan, uyu munsi kuwa kabiri nyuma y'iyo myigaragambyo. Abaturage bavuze ko bumvise urusaku rw'imbunda n'urw'ibitwaro bikomeye mu nkengero z'umujyi mu gitondo cyo kuri wa kabiri. Abanyepolitiki ba Amhara n'impirimbanyi bamaganye amabwiriza ya guverinoma ategeka ingabo z'akarere zaturutse mu ntara 11 za Ethiopia kwinjira muri polisi cyangwa mu ngabo z'igihugu, kandi zishimiraga ubwigenge zifite. Abo bavuga ko gusesa ingabo za Amhara byatuma intara yabo isigarana ingufu nke imbere y'ibitero by'abaturanyi harimo Tigreya. Abayobozi bayo bemeranijwe ku gahenge na guverinoma y'igihugu mu kwezi kwa 11 kugira ngo intambara y'imyaka 2 yahitanye ibihumbi by'abantu irangire. Ingabo za Amhara zarwanye ku ruhande rw'ingabo z'igihugu muri ubwo bushyamirane. Arakoze Eugene Mukankusi kuri iyo nkuru. Tukiri kuri Ethiopia, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM ririko riratohoza ubusumwa bw'imfashanyo z'ibifungurwa bigenewe abanyagihugu. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi. Umuyobozi w'ishyirahamwe PAM muri Ethiopia, Claude Gidiba, yatangaje mu ikete ko iryo shyirahamwe ritewe impungenge zikomeye n'ubusuma bw'imfashanyo z'ibifungurwa yari igenewe abanyagihugu. Yatangaje ko ivyo bigeramiye igikorwa cyo kuronka izindi mfashanyo abanyagihugu bakeneye cyane. Gidiba yongeye avuga ko ari ngombwa ko ingingo zihutirwa zifatwa kugira imfashanyo z'ibifungurwa zikoreshwa nabi canke zinyuruzwa ihagarikwe. Gidiba yandikiye iryo kete abo bakorana mu ishyirahamwe PAM muri Ethiopia ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa 4. Ingaruka mbi z'uruzuba n'intambara muri Ethiopia byaratumye abantu miliyoni 20 ku miliyoni 120 baba muri ico gihugu bazera ku mfashanyo. Yasavye amashirahamwe akorana na PAM guhanahana amakuru yose ku bifungurwa bikoreshwa nabi canke binyuruzwa. Abakozi babiri b'amashirahamwe atanga imfashanyo babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press ko imfashanyo zasahuwe zirimo ibifungurwa bihagije ku bantu 100,000. Vyamenyekanye mu minsi yavuba ko izo mfashanyo zibuze mu kibanza zari zibitswemwo mu gisagara ca Sheraro casinzikajwe bikomeye n'ingwano yabereye mu ntara ya Tigreya iri mu buraruko bwa Ethiopia. Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Ku munsi wa 4 w'iyindwi muri Yemen hazotangura igikorwa cyo guhererekanya imbohe mu ntumbero yo kugerageza kugarukana amahoro no kurangiza intambara imaze imyaka n'imyaka muri ico gihugu. Edi Gwema dufitiye ibindi kuri inkuru. Umuyobozi muri leta ya Yemen yatangaje ko iki gikorwa kireba imbohe zigera kuri 900 ziganjemo abahoze ari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba z'abahuti. Izi mbohe zahererekanywa hagati ya Yemen na Arabia Saudite imaze igihe itera inkunga ya gisirikari ubutegetsi bwa Yemen.
Intambara muri Yemeni yatangiye mu 2015 ubwo umutwe w'abahuti ushyigikiwe na Iran wafataga umurwa mukuru Sana. Iyi ntambara imaze kugwamo ibihumbi by'abaturage, abandi bakurwa mu byabo. Yemeni muri iki gihe ifatwa nka kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bibayeho nabi cyane kandi bikeneye ubutabazi bwihutirwa. Guhererekanya imbohe bizamara iminsi 3, bizakorerwa mu mijyi itandukanye yo muri Yemeni na Arabia Saudite nk'uko byemezwa na Majid Fadael, uvugira intumwa za leta zimaze iminsi mu mishyikirano yo kurekura abafatiwe ku rugamba. Biteganyijwe ko abahuti bazarekura imbohe 181 zirimo abanya-Arabia Saudite n'abanya-Sudani, naho Arabia Saudite yo ikarekura imbohe 706 zirimo abarwanyi b'abahuti bafashwe n'ingabo za leta. Arakoze Digwe makuri iyo nkuru, ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayaduteguriye. Muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuhere mu Rwanda. Mu Rwanda hari imiryango iriko irabana ayingwe muri segiteri ya Rutunga mu karere ka Gasabo. Ni nyuma yaho umunyagihugu yishe atemaguye mugenzi wiwe abasirikare bagaca bamurasa. Eric Bagira ubusa araduha ibindi kuri inkuru. Ntibyari byoroshye mu muhango wo gushyingura Sylvestre Manizabayo wishwe atemaguye ku mugoroba wo ku itariki 7 z'uku kwezi, umunsi u Rwanda n'amahanga batangiriyeho kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo abaturage bari bamaze iminsi bavugira mu matamatama noneho beruye babivugira mu ruhame mu muhango wo kumushyingura. Abo mu muryango wa Manizabayo bemereje mu ruhame ko yishwe kubera ko ari umututsi. Ni mu gihe hari hatangajwe amakuru ko Eric Ntibiringirwa yishe atemaguye Manizabayo bapfuye ibijumba imiryango yombi yari yahingiye hamwe. Madamu Angelique Nyiramongi wafashe ijambo mu izina ry'umuryango yavuze ko uwabo atatemaguwe azira ibijumba ahubwo ko yazize ingengabitekerezo ya jenoside. Rero uyu mwana wacu azize ingengabitekerezo ya jenoside. Kwa Rwakadigi twaraturanye, ntacyo mbashinja. Mbabarira inkuru, abahutu bose twaturanye, twabanye nabo, turagira ibisigati byabo, turasangira, twarasangiye aho twabaga turabana. Hirya hashize babaga ku misozi biragira inka n'inyana bavoma, turasangira, ariko igihe cyarageze muraduhinduka. Rero mwigumya kuduhinduka, mwigumya kutwica uruhongohongo. Twari tugize Imana abana bavuka bashibuka, muratuzi hirya hari yuko twanganaga abasore n'inkuma, basaza beza, abagore. Uyu munsi ni mutureke. Amarira ku bavandimwe n'abaturanyi cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yari yose. Madamu Nyiramungi yakomeje gushimangira ko Manizabayo yishwe atemaguwe na Ntibiringirwa bishingiye ku moko aho gupfa ibijumba nk'uko byatangajwe n'ababibonye ndetse n'ubuyobozi. Mbarahize ukuri, twagize ibyago, amateka yubaka ibintu bibi, ariko ubundi nta mureka nta mudende wakabaye azira ibijumba cyangwa se azira inote y'igihumbi. Ntabwo bishoboka, kandi niyo yaba yaguye muri iryo kosa umuryango ubura ikigoryi ntakwiye gutemwa. Mbabwire ngo twebwe nk'umuryango wacu n'abaturanyi bacu, undi munsi habayeho n'itemwa ry'undi muntu, uretse ko tutabishaka, bigaruka muri cya kintu cyo kutwica uruhongohongo. Nshuti zanjye, twese mu ngo zacu tugira imihoro. Iyo mihoro itema inkwi, igatema ibitoki, igatema ibyo muzi. Ntabwo ari umuhoro, uriya muhoro dukoresha mu rugo, si umuhoro wo kunyuza ku muntu ngo amaboko atakare, ijosi ritakare. Umuhoro watemye uyu mwana ni umuhoro wateguwe. Uretse ku ruhande rwa Manizabayo bari mu marira, ishavu n'agahinda, ku muryango wa Ntibiringirwa nabo ntibari borohewe. Akimara gutema Manizabayo akicwa arashwe n'abasirikare, yaba umugore wa nyakwigendera ndetse n'ababyeyi be bigaragara ko basa n'abaguye mu kantu.
bwana Ernest Kalisa na madamu Clementine Musabyemariya ni ababyeyi ba Ntibiringirwa. Bavuga ko mu buzima busanzwe iyi miryango ntacyo yapfaga kuko bari bageze ku rwego rwo guhingira hamwe bakazagabana byeze. Bagasaba ko nyuma y'ibyabaye bakomeza kubana mu mahoro. Nta kibazo rwose nahifitanye nabo, ibihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo, twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko byari bisanzwe, kuko ntawe wateguye icyo kintu kuba cyakorwa hagati yanjye nabo. Uriya muryango ikintu nawubwira ko ari abavandimwe tudatoyana, twese ari abantu bandi hafi, nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye, bakwihangana tukabana neza nk'abanyarwanda, tugakomeza tukubaka igihugu cyacu. Ubu bwicanyi bwaraye bubaye, ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bwatangarije Ijwi ry'Amerika ko nta bimenyetso byari byakabonetse bashingiraho bemeza ko bushingiye ku moko. Bwana François Iyamuremye uyobora umurenge wa Rutunga niko yatubwiye. Ntabwo twahita tubihamya kuko ibyo bisaba kubigenzura ukabasha kubyemeza uko amakuru ahamye wayabonye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bukavuga ko uretse ibi byabaye nabwo nta yandi makimbirane bwari busanzwe buzi muri iyi miryango. Kalisa ubyara Ntibiringirwa akavuga ko muhungu we yaramaze imyaka igera muri 2 avuye mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Abaturanyi bakavuga ko n'ubusanzwe yari yaravuze ko azica ababyeyi. Kalisa yatugaragarije mu mutwe we aho avuga ko muhungu we yigeze kumutema ariko ntiyamuhitana. Bamwe mu baturage bazi Ntibiringirwa nabo bakavuga ko mu bihe bitandukanye atarakunze kubanira neza bagenzi be. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twamenye amakuru ko nabo mu muryango wa nyakwigendera Ntibiringirwa bari binjiye mu mihango yo kumushyingura. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Koze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa kuri iyo nkuru. Handi naho ikigega mpuzamakungu FMI cemereye Uburundi ideni ringana n'imiliyoni amajana 261 n'ibicindwi z'amadolari y'amanyamerika. Ibindi kuri no nkuru tuyifise mugenzi wacu Diane Nahazwe niwe bidushikiriza. Oriane, igice kimwe c'amafaranga ico kigega FMI gifise icicaro aha Washington DC cemereye Uburundi kizotangwa nk'ingurane Uburundi buzokwishura buke buke mu kiringo c'imyaka 3 n'amezi hafi anye kandi ku nyungu iri hasi cane. Ikindi gice naco gice gitangwa nk'ingabire. Mu itangazo FMI yasohoye ntisigura amafaranga azotangwa nk'ingurane uko azobangana. Ico kigega ntikinatomora kandi igitigiri c'amafaranga azotangwa nk'ingabire. Amafaranga FMI yemereye Uburundi hazotangwa biciye mu mugambi wayo ho gushigikira ibihugu bikenye kandi bisanzwe bifise amadeni y'igihe kirekire. Itangazo FMI yasohoye rivuga ko ayo mafaranga yose azofasha Uburundi kunagura ubutunzi bwabwo bwasinzikaye, yongere kandi abushigikire mu migambi iganisha ku iterambere rirama no kwibako nk'igihugu atamadeni kigira. Muri iryo tangazo FMI yavuze ko ubutunzi bw'Uburundi ahanini bwasinzikajwe n'imvururu zo mu 2015 zatumye ico gihugu kitaronka amafaranga y'agaciro, ingaruka zikizaca COVID-19, umwimbu utabaye mwiza bitewe n'imvura itaguye neza mu 2022, ikena gifumbire ku barimyi, iduzwa ry'ibiciro vy'ivyankenerwa, ukutaboneka kw'ivyankenerwa biva mu makungu, intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine hamwe n'ibindi. FMI mu itangazo ryayo hibandanya ivuga ko intambwe igiye gukurikira ari uko inzego nyobozi zayo zemeza aya mafaranga hanyuma akabona gutangwa. Aha mukamenya ko abamaze kumvikana ku itangwa ry'ano mafaranga ari abakozi bo ku rwego rwo hasi muri FMI na bamwe mu bategetsi bo mu Burundi. Hari haheze imyaka igera kuri 8 kigega mpuzamakungu FMI atamfashanyo giha Uburundi. Amafaranga ya nyuma ico kigega cahaye Uburundi catanze mu 2015 imbere y'imvururu zatewe na manda ya nyuma y'umuhisi President Petero Nkurunziza. Hambavu ya FMI abandi basubiye gufasha Uburundi nyuma y'imyaka irenga 5 atamigenderanire iri hagati yabo n'umuryango w'umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe bwa Buraya na Amerika naho vyongeye gufasha Uburundi, bivuga ariko ko hakiri agahaze mu vyo kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi. Turagushimiye Diane Nahazwe kuri iyo nkuru.
mu gice cy'ikiganiro muri Sanga umutumire ni Imboneka rimwe yabaye kirangiranwa mu Burundi no mu makungu kubera uruhara yagize mu mahiganwa mpuzamakungu y'ubwiza mu Bufaransa hamwe no mu bikorwa ntangere byo kugarukira imbabare mu bihugu bitandukanye ahereye mu Burundi hamwe no mu gihugu ca Mali. Umuganwakazi Esther Kamatari yarahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura avuga ku rugendo aherutsemwo mu Burundi nyuma y'imyaka 13 adahonyoye ikirenge mu gihugu c'u Burundi akunda cane. Nukuvuga yuko imbere yo gufata indege ngo ngende i Burundi ngira nere maze nk'iminsi 2 ntasinzira kuko nari nzi neza yuko nashike Burundi banyica. Kintu nari mfise mu mutwe mugabo kugira ngo ushobore kugenda Burundi sinzi gino bivuga mu Kirundi harabaye declic mushobora kumfasha burya Ikirundi kuvuga yuko ntashaka kukivuga mugabo mwazi je maze imyaka 53 hanze niki Kirundi mvuga ngira nico nanyoye umwana declic mu mutwe wanje habaye nk'ikintu kibabwira ko hageze ko mutahuka. Narumvise yuko batwivye nka 200 iwacu ifoto ntino nizo nka 200 uharuye neza usanga inka yose ifise amaguru 4 nukuvuga amaguru 80 yazimanganye ntagira umuntu n'umwe yabibonye. Naciye nibaza ntoya jewe rero ndanka ibihuha ndanka abantu bavuga ngo narumvise ikiniki ngo ni naka kivuze niho rero naca mfata ingingo yukuza kwirabira gushika i Burundi niho rero nafashe indege ndashika i Bujumbura. Ikintu nari mfise ku mutima maze gushika kuri tarmac ya Bujumbura mvuye mu ndege uwo muzigo nari mfise mu mutima wose waciye uvamo. Nahuye na babandi babakozi basobuje bakora kuri aeroport y'Ibujumbura twari tuzinanye bose baraza barampobera barambwira kaze nukuri umunezero nari mfise n'intangere nshika i Bujumbura ahantu gose barubatse nukuri n'ibintu bitatu gusa namenye muri iyo myaka 13 cathédrale la poste na le palais des arts ibindi byose barubatse hariho ama feu rouge hariho amabarabara yose ni pave nta mucafu uri mwibarabara nukuri je nasanze igihugu gitunganye novuga mu Gifaransa bavuga ngo igihugu apaiser by'amoko numvise nta bintu nta miduga y'igisoda nabonye ku mabarabara nduze ruguru nta muntu yampagarika nukuri narumiwe n'umunezero n'ingene banyakiriye. Ivyo biratandukanye n'igihe mwari mwavuye mu Burundi mwasubiye mu Burundi mu 1993 nta kintu nta na gatoyi bisa. Nukuvuga yuko muri iyo myaka 13 Uburundi bwaraduze gose hanyuma hariho abajene benshi ukumva yuko abantu bose bafise agahara ko kugira ikintu kugira ngo bashobore kubaho. Mugabo duga kwijambo uvuga yuko narumvise narabonye ingene abantu bose batembera atangorane hariho atmosfere sinzi ingene no bisigura mu Kirundi abantu bose bashakashaka kubaho gukora barondera nukuri ntangaje ni ambuta yaje ibibazo bijanye n'urwo rugendo eka n'ibibazo bijanye n'uruhara mwagize mu vyerekeye gufasha imbabare turabigaruka ko ariko muri aka kanya nashaka mbanze mpe ijambo umunywanyi wacu Adelan Rwabira muri aho murakomeye turakomeye muri hega Adelan ubu nyene turiko turavugana ndi ku butaka bwo mu Burundi mu ntara ya Kayanza ni kuvuga buraruko bw'igihugu. Ni vyiza cane gose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umutumire Princess Esther Kamatari. Yego ndamukiriza nyakubahwa umutumire arakumva duga kwijambo ndamukije Ego ndaramukije kandi n'abarundi bariko baratumviriza bari mu mahanga n'abari hagati mu gihugu ndaramukije namwebwe abamenyesha amakuru natwe turaramukije hanyuma rero nyakubahwa mutumire iyo bavuze imbabare abantu benshi bumva abababajwe n'intambara ego nibyo mu ntambara haraba imbabare nyinshi ariko rero nyakubahwa mutumire twebwe ngaha mu gihugu cyacu cy'Uburundi hari imbabare nyinshi zitandukanye hariho abashonje n'ubwo n'ububabare mu bundi
none nyakubahwa mutumire mwoba muriko mugira iki kugira ngo izi mbabare aba bantu bashonje kugira ngo mubahumurize kugira ngo bareke kubabara na cyane cyane ko mufite uburambe mu gutabara imbabare. Hariyo imbabare yo ku mutima, aho imbabare zababaye ku mutima bagendana ibikomere byo ku mutima, cyane cyane abahohotewe, abarenganywa kuko ngaho iwacu hari akarengane kenshi. Iyo rero bibaye byisubiriza psychologically nyene kubabara aratotezwa, hanyuma biramugirira ingaruka mbi au niveau de la psychologie. None nyakubahwa mutumire ko mufite n'uburambe, abo bantu bo bariko bararenganywa muriko mubafasha iki kugira ngo babandanye bababara? Hariho n'abandi ayandi maka akunda kuba cyane ku butaka bwo mu Burundi, abantu abahohoterwa ugasanga nk'umugore mu rugo ariko arahohoterwa, ibyo bireze cyane rwose. Ugasanga n'umwana atunzwe mu rugo ariko arahohoterwa, ibyo bireze cyane rwose. Hariho n'abakorerwa ibyamfurambi, n'ibyo n'ihohoterwa nabo n'imbabare mu zindi. None nyakubahwa mutumire, abo bantu bose mwoba muriko mugira iki kugira ngo bareke kubandanya bahohoterwa, bareke kubandanya bababaye? Utubazo tw'iwanje twarutwo. Murakoze nyakubahwa mutumire, murakoze mwanya kuba bamenyesha amakuru. Murakoze Adela Rwabira. Princesse Esther Kamatari, guhohotera ni ukuboreza igufa, ni ukubangamira, ni ukumerera nabi abantu. Mutuwe ku ijambo kuri ivyo bibazo abajije. Nshoboye kwishura uwo mushinga ntahadla no mubwira yuko nari maze imyaka myinshi ntagaruka i Burundi, ubu niho ntanguye kuza. Ibintu ntavyo nzi, sindabibona neza. Ico novuga nuko psychologiquement umuntu yababaye adafise uwo abibwira ashishikara gutuntura mu mutima. Rero ndakeka yuko ababijejwe mu gihugu bashobora kumva ivyo bintu umushinga ntahe yahejeje kuvuga. Mugabo ni jewe nshobora kugira ikintu kuza kubumvira, kubaramutsa no kuri nzobigira. Muri ibi bihe ni bito cyane kugira ngo ushobore kwishura ikibazo gihambaye nk'ico. Mugabo ndabishoboye abo bantu n'ukuri noza kubaramutsa umurita. Yabaje n'ikindi kibazo gihambaye kivuga ko abashonje yumvise ko mwigeze kugira uruhara rwo gufasha imbabare, muratwaye indege yuzuye imfashanyo mu Burundi mu 1993. Ariko arabaza niba hari ikintu ku ruhande rwanyu n'uruhagarara rwanyu mwoshaka kugira mugarukire abantu nk'abo. Ivyo izo mfashanyo nazizana hari ingwano. Twari mu 1993 hari mu ngwano. Ntimwibagire yuko aeroport y'i Bujumbura yari yugaye ukwezi hamwe bagandaguye le president Ndadaye. Niho rero nibajije ntibishoboka yuko nza ndumva amakuru y'igihugu navukiyemwo nanje ntashoboye gufasha. Niho rero naca mfata kurondera abantu bamfasha. Mugo ivyo byose nabigira mu gihe ubu ingwano ntayiriho i Burundi. Ndakeka yuko hariho abantu babijejwe, ngira ngo abantu barabibona yuko abantu bashonje, kandi si ni Burundi gusa, mu bihugu byinshi hariho inzara kubera covid yabaye, kubera izi ngwano ziri ngaha muri ibi birere by'Iburaya navyo nyene. Mugabo bantu bose no babwira ngo bashire umutima mu nda, ngira ngo ibintu twoshobora ko sinaje nyene, hariho abandi babije, umukuru w'igihugu hariho abandi babijejwe bashobora kubigira. Mugabo ico niyumvira nuko abo bantu nkuko ariko arabivuga, hariho abantu bakwiye kuvuga kugira abandi babumve, nk'abo bafasoni batotegwa. Ibyo byose biva mu bihe bitameze neza. Mugabo yuko iki gihugu mperuka kuja kuramukanya n'ukuri nasanze hameze neza. Reka tujende kundi muri wanyu radio Ijwi ry'Amerika. Raymond Kezimana, muraho? Muraho. Muri hehe? Ndaha Bujumbura mu Burundi. Ni vyiza cane gose. Murafise ikibazo, murafise iciyumviro? Turiko tuvuga n'umutumire Princesse Esther Kamatari, duga ku ijambo ikibazo w'iciyumviro. Mbanje gushima cane ukuntu n'abanagiriwe iteka
ariko ndavugira iradiyo n'uwo mutumire w'iteka cyane nkaba nshima cyane kandi uwo mutumire ni iteka ridasanzwe kuba mfatiye ku byo yaba yashikirije aho ndi nishimye cyane numva ndanezerewe aho umuntu aba ari hanze y'igihugu akumva amakuru ariko aravuga mu gihugu ciwe atari meza ariko agashima kuhashika akabona ibintu byiza cyane ubu turi mu isi iteye imbere isi aho ubona ikintu kigiye ko rimwe ku marezo sosiyo gikwira isi yose aho nshatse kuvuga yuko hariho amakuru amwe aba ari mabi ku gihugu ugasanga abantu barayatanze kandi atari ukuri ugasanga n'aho hantu yabereye ukayibona ku marezo sosiyo ukavuga aha hantu ko ndahari ibintu ko ntabibonye rero nagira mbaza ikibazo kivuga giti gute biyumva gute iyo bari mu mahanga bakumva mu gihugu ibintu bibi biriko birahavugirwa babyakira gute barafata umwanya wo gutohoza bakabaza inshuti n'abagenzi bari muri ibyo bihugu bakavuga ati iyo muriya mubona gute kuko tugize iminsi tuyibona aho usanga abantu benshi cyane bavuga igihugu cyabo nabi kuruta uko bakivuga neza maze igihugu bikamenyekana kubibi gusa ariko igihugu cyuzuyemo n'ibyiza byinshi cyane bitovugwa ugasanga n'ingenzi zogendera icyo gihugu zitinya kandi twe tuba tuzi ko harimo ibyiza byinshi cyane hari ikibazo cya mbere kijyanye no gushima ariko harimo ikibazo ndashima cyane ubwitange bw'iyo akora kandi bushimishije abarundi benshi byonatubera n'akarorero mu gusanga umuntu muto muto nawe uri kurafasha uwundi muto muto ari munsi yawe nagira mbadati rero iyo bariko barafasha baroroherwa cyane bararonka abafata mu mugongo ko gukora ibikorwa byinshi ugasanga uri kubikora mu gihugu cyose birasaba yuko uronka abagufata mu mugongo gica gifatana na cya kindi kibazo cya mbere kivuga giti ndahejeje gica gifatana na cya kibazo cya mbere kivuga giti abantu bari hanze barashobora kumenya amakuru mabi hama waja kubabwira ati nshaka mumfashe dushigikira bene wacu kuno kunuko bagaca bavyakira nawe mubwo yabavyakira neza twofashije cyari ico kibazo kandi no kubashimira murakoze Raymond Kezimana Princesse Esther Kamatari mu hinyisho ivyo ariko aravuga nivyo ivyo Raymond urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko twe turi hanze twumva amakuru bavuga canke dusoma canke ibintu bitera ubwoba ni nkuko navuze imbere y'iki kiganiro yuko je nari mfise ubwoba bwinshi cyane yuko nashika i Burundi ncampfa je ndanka ibihuha ndanka abantu bavuga ngo ibintu narabi ngo ni naka ngo nabyumvise gutya ngo ni naka bivuze nico gituma niziye kugira ndavyibonere kuko nanje ijwi ryanje rirashobora gushika kure nukuri kandi bakibagire yuko i Burundi harihe imiliyoni 11 nona izo miliyoni 11 ko zibaho bakiriho bose yaba hari bidashoboka kubaho i Burundi abo bose baba baragiye je nabonye abantu bameze neza abantu ku isoko abantu bafata bus abantu nta muntu n'umwe yantutse nta muntu narumiwe kubona ingene abantu bankunda niho novuga yuko burya gukundwa nabi wanyu n'umuhezagiro umugongo burya bafata umugongo ngo Imana ifasha uwifashije aho nabitangura nta muntu n'umwe yabyemera kuko hanyuma wowe ugashishikara kuko uzi neza objectif uriko urakora mugabo twoja hamwe twese tukavuga tuti Uburundi ni igihugu cacu twese turabarundi toja igihugu nici wacu dufatanye mu nda twese igihugu twoje arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro na umuganwakazi Esther Kamatari mushaka kumviriza ubunini bw'ico kiganiro cyose murashobora kuja kuri site yacu internet ni wezi3 akaburungu radio yacu voa.com aho ni naho rero turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye mugenzi wacu Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mubandanye kumviriza amakuru y'iradio ijwi ry'Amerika.